mu munani niho twize icigwa ca biology. Mw'ico cigwa twariga ibintu bitari bike ko umuprofesere aratubaza ukuntu twoshobora kubana n'ibikoko, mbere ibikoko usanga vyonona nk'imirima mugabo tutavyishe. Uravuga uti none nk'inkende yakumariye ibigori wogenda utayishe? Inkende zigufatiye umurima w'ibigori basha zirawurya mpaka. Ntiziraba ngo wakoresheje umutahu uyu canke uriya ukugura amase n'ibiki, ivyo ntuzibaze, zirakegeta. Nkizi rero hari abantu baca biyumvira bati kugira ngo tuzituze twozikubita ubuhiri zose tukazica. Oya, ubugize nabi kuko izi ziri mu bidukikije. Abantu barashobora kuza bavuye mu mahanga baje gutembera mu gihugu tukazibereka. Bakagenda banezerewe ugasanga zirinjirije amafaranga igihugu. Nariko ndababwira yuko izi naho ziba ziriko zirona ziba zifise ikimazi. Ziba zikenewe ku gihugu. Mu vyo leta yabwirizwa gukingira izi zirimwo, n'umunyagihugu ayishe leta yomukurikirana. Mu bindi bihugu niko usanga babikora. Ibi bintu bija birapfa ntibitera imbere ntibizana umwimbu. Hari abonye n'icubahiro biha abona ari inyange kumva ari bikende. Murambabarira, iri jwi nigitayemwo ntari naritegekanije. Inkende rero murumva yuko zifashe umurima ziwugirira nabi gose. None twosha tuzikubita ubuhiri, twosha tuzica. Eka da, twoba duhoneje ibidukikije kandi izo nkende turazikeneye nkuko naza nabivuze. Reka ngaruke ku mbeba. Imbeba zakwitondeye neza ziragutoteza. Impuzu zirarya. Ibifungurwa ugasanga zakegese. Na wewe nukukurya zikakurya, zigahengera usinziriye, zikakurya amano. Voilà, murumva yuko ziba ziriko ziragira nabi. Aha rero umuntu w'ishavu ashazirengerako akazikubita ubuhiri, canke naho akarondera isumu akaziha zigasha zipfa, canke naho akarondera umutego akazitega zigasha zipfa. Uzishe ubugize nabi kuko wishe ibidukikije. Imbeba zirafise akamaro kanini cyane. Turetse ko ari biremwa vy'Imana kandi biri mu bidukikije. Imbeba nizo bakoresha muri laboratoire mu gutora nk'izi ncanco. Voilà. Bivanye n'ubushakashatsi bwakozwe kuva kera, vyagaragaye yuko imbeba zifise amaraso nk'ay'umuntu canke zifise ubuzima nk'ubw'umuntu. Nico gituma bagomba gutora urucanco kanaka kugira ngo barabe ko rukora, ntibapimira ku muntu, bapimira ku mbeba. Voilà. Murumva yuko tuzishe tuba dukoze amakosa, tuba tubaye baba bariyobegwa. Nuko rero imbeba nivyo zironona ibintu vyacu. Ariko umuti nkuko naza nabivuze kuri za nkende, suko twozikubita ubuhiri ngo tuzice zose tuzituze. Oya, turazikeneye, nje kuvyerekana. Ikibazo rero gica kiza. Ni gute izi mbeba twozibuza kwiba? Ni gute izi nkende twozibuza kwiba mugabo zikabandanya zibaho? Zikabandanya ziri mu bidukikije, zikabandanya zibaho nk'ibiremwa vy'Imana kandi atandico ziriko zironona. Uwo muprofesere rero yaduha biology yaratubwiye ati ni gute ibintu vyanyu ngo bikingira ntibiribwe n'imbeba. Ni gute mwo kwirinda ko imbeba zonona ibintu vyanyu. Bamwe bati umuntu yozitega n'akagamo zigafatwa zoteba zigahera. Abandi bati umuntu yoziha isumu aho azihaye isumu basha zohera mu kanya gatoya. Abandi bati wozihiga ukazikubita ubuhiri. Profeseri ati kugira ngo mubone ko dukwiye kuzirinda nazo zikabandanya zibaho, reka twige uburyo bubiri ushobora kubikoramo. Hanyuma turabe uburyo bwiza bubereye. Ati reka mbanze ndabigishe ico bita la Lutte physique. La Lutte physique nukwirinda ikintu cyane gutuza ikintu ukoresheje inguvu, ukoresheje ubundi buryo bwose bw'inguvu. Dufatira akarorero kuri izi mbeba nyene. La Lutte physique
ni ugukoresha nk'iryo sumu, nukuzihiga ukazikubita ubuhiri, canke nugukoresha akagamo. Aravuga ati hariho nico bita Lutte biologique. Lutte biologique ni uburyo ushobora gukoresha ivyariko bironona canke ivyariko birakononera vyo nyene bigahunga utavyishe, mugabo bikabandanya bibaho. Ufise nk'amasaka, inyoni zikaba ziyabangamira, urazi yuko inyoni tuzikeneye, inyoni ziri mu bidukikije, inyoni ziri mu bisharijisi. Iyo inyoni ivuze mu gitondo buriko buraca, tumenya duti burakeye. Murumva yuko inyoni zidufitiye akamaro kanini. Rero ciye uzica ngo nuko zikurira amasaka, wobwize nabi cane. Hariho abantu baca bakora ibipupe bakabishira mu murima w'amasaka, za nyoni zigaca zireka kuza zigira ngo hariyo umuntu. Voilà. Yo c'est une lutte biologique. Murumva yuko ari ugutuza za nyoni udakoresheje inguvu, ukoresheje bwa buhinga bwa biology. Rero imbeba nazo kugira ngo uzihane ucuzana akazangwa canke akayabu. Abanyagisagara nabo bavuga agapusi, twebwe iwacu tuvuga akajangwa. Iyo ukazanye imbeba zikakumva kavugiye mu nzu honyene, zica ziruka, ntizizogaruka. Ariko kameme urumva ko ziguma zibaho. Urumva yuko atakuba utagize kugira ngo zishobore kubandanya zibaho. Iyije nayo iba yishoye nta kundi. Voilà, nariko nderekana ukuntu ushobora gukemura ikibazo udacishije mu ngimba kandi atamaraso asesetse. Nukuvuga ngo ivyo bintu vyahora vyonona ukabikingira, kuko naho biba biriko bironona biba bisanzwe bifise kandi kamaro. Iki cigwa rero reka tukirabishe ku buzima dusanzwe tubayeho kino gihe. Abari ku butegetsi benshi bameze nka za nkende. Ivyo ni shehe yabivuze kandi ntiyabeshe. Mwumvise ko baciye bakoma n'amashi bati ivyo bintu nivyo kabisa. Harabonye n'icubahira biha abona ari nyange kumba ari bikende. Voilà, ivy'inkende mwavyumvise. Hariho rero n'imbeba zamaze ibintu vy'abanyagihugu, zamaze umwimbu w'abanyagihugu, zamaze ivy'abanyagihugu babiriye akuye. Izo mbeba zaramaze ivy'abanyagihugu bashize mu bigega, ubu biremetse amaboko. Ubu bishwe n'inzara kubera izo mbeba ziguma zikegeta. Hamwe mwari kera turavira abahungu bawe muri kumajya muri itaye ntibariye bararengeje n'abateka mitwe gusa ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka. Ahanje dayimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire cyari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire. Voilà, murumva yuko basaze bari mu bigega barya basubira, umwene gihugu nawe atubise uwavubi. Aba bantu rero bagira ibi dukuye ivyo kubesha, murazi yuko bakaze, murazi uko baje, murazi ivyo baciyemwo. Wihenze ngo babuze ibi bariko barakora, ntiwasiga gatwe baragusya. Aba nta kinya bafise, baciye muri vyinshi. Amaraso kuyasesa ni ikintu coroshe kuri bo. Bakubwira bati su ikintu cyo kwica nibisanzwe kuri bo. Murabona abo baguma batwara, murabona abaguma bare abatwagwa bakabugwa irengero, abo imiryango yabo ikicwa n'intuntu. Igira iti abacu kumbure bazogaruka ariko ntibasubire no kubabona. Bijuno munsi bitaniye none nabijya bagize muri 2009 muri 2010 bitaniye. Naricyo bakangishanya ko ari kwica. Icyo batakangishanya ko ari gufunga. Ubutazopfa ninde. Kubera rero imyifato yo kurya ivy'abanyagihugu babiri yakuya, kubera ukugutoteza abanyagihugu, kubera ukukwica abanyagihugu, kubera ukukunyuruza abanyagihugu, kubera ugufungira ubusa ababene gihugu, kubera aka karenganyo, hariho abandi baciye bahitamwo yanzira abanyene bari barafashe, baca bafata umuheto bati aba nta kindi bokumva atari urusasi. Bati izindi nzira zose ntizishoboka, aba tubwirizwa kubamena imitwe. Bati nta kindi co bakuraho
Voilà, twabibonye ko imbeba zirembeje ikigega c'abanyagihugu. Zirarembeje umwimbu w'abanyagihugu. Abanyagihugu nabo barigonye. Aba nabo nyene nta kinya bafise, bagomba guhonda ubuhiri za mbeba. Miyandi majambo bagomba kugira Lutte phyq, bagomba gukoresha inguvu, kandi ivyo navyo bifise ingaruka mbi nyinshi. Ubwa mbere amaraso azoseseka, ubwa kabiri imfuvyi n'abapfakazi zizoba nyinshi, ubwa gatatu ibintu bizokononekara, inzu zisambuke, imodoka ziturigwe, dusubire kuri zero. Kandi abo bantu bo abishwe naho bo bariko barakora ikibi, murazi yuko igihugu kiguma kibakeneye. Barubatse inzu, bafise imitahe, bakora ama business, igihugu kirabakeneye. Aba nabo bariko barabagwanya, bafise ya systeme ya Machiavelli nababwira, bagira bati okay, twebwe turatera ibombe igombe bahitane bose, igikuru nuko dushika kuco twipfuza. Aho bamwe bariko baragwanya bari mu banyagihugu, iyo bombe ihitana abanyagihugu, ihitana ubuzima bw'abanyagihugu. Mu majambo make, iyo bombe bari bateye ishobora no kudashikira abo bariko baragwanya, igahitana abanyagihugu umuyoro. Kuvuga ngo bobo ntaco biba bibabwiye, abanyagihugu baragomba bakagenda, ivyo nibisanzwe kuri bo. Bamwe bariko barya abanyagihugu nabo batababarira, bavuga bati mutwicirako, turagwana gushika no ku rusase rwa nyuma. Aha naho hagomba hagapfa abanyagihugu miliyoni 5, twe ntaco bitubwira, ariko kizire ko hari umuntu adukura ku gafu kacu. Abandi nabo bati mwanguha akari mu kanwa k'imbwa bakuza y'ubuhiri. Bantu b'Imana, murumva ko bigoye? Iyi ntambara rero mwanka mwavyemera, umuntu ayigwamwo gusumvya abandi ni umwene gihugu. Naho bimeze uko, aba bantu bose rero bashamiranye n'abana b'igihugu, baba abari ku butegetsi bariko baravyitwaramwo kutariko, igihugu kirabakeneye. Bafise imiryango, bafise ubuzima, bagomba kubaho, bakeneye kugira kazoza keza, bakeneye kwitwa abana b'igihugu, bakeneye kuba mu gihugu cabo. Baba aba bariko bavuga yuko bariko bagomba guhabuza ibi vy'abanyagihugu biriko biraribwa, aba bavuga ko bariko barondera ineza y'aba banyagihugu bariko bararenganywa, abanyagihugu bariko baricwa. Nimba bari mu kibira ukabatera ibombe bagapfa, abo bamwe ni bene wacu, n'abagenzi, n'ababanyi, eka n'abana b'igihugu. Murumva yuko bafitiye akamaro igihugu, murumva yuko bari mu bategerezwa kubaka igihugu. Ubateye ibombe rero bagaca bapfa, mu yandi majambo igihugu nico kiba gihomvye. Muri make rero, ni gute twoshobora kugira Lutte biologique? Ni gute twoshobora guheza iyi mishamirano, izi ngorane zihitana abariko baragwana bose ku mpande zose, zigahitana n'abanyagihugu ku bwinshi? Ni gute twokemura iki kibazo atamaraso asesetse, haba ku ruhande rw'abagwana n'ababagwanya? Voilà, iki ni kibazo gikomeye rero. Aha rero we nimbura umunyagihugu ukavuga ngo ngo nihakoreshwe inguvu, nihabe urusasi, utsindwa tsindwe, utsinda tsinde. Aha rero wewe urabe neza, ushobora kuba ari wewe ushobora kugwa muri iyo ntambara, ashobora kuba ari wewe ushobora gutangura kugenda muri iyo ntambara. Iyo ntambara ishobora gutwara umugore wawe, ishobora gutwara umwana wawe, ishobora gutwara mukuru wawe, ishobora gutwara umuvyeyi wawe, ugasigara mu marira. Ngo kirazira dutegerezwa kugwana gushika ku rusase rwa nyuma. Iryo jambo rivuze umenye yuko wewe nyene utikunda kandi udakunda abene gihugu. Hariho uburyo rero naturel, uburyo biologique dushobora gukoresha bigatuma iyi mishamirano ihagarara, ata muntu n'umwe ahasize ubuzima ku mpande zose, kandi na babanyagihugu bari gupfa ku bwinshi ntihagire n'umwe ashobora gupfa. Jewe aho ngeza kwiyumvira, numva ubwo buhinga ari bwo twoshobora gukoresha kugira ngo dukinge ejo abanyagihugu ntibapfe ku bwinshi kandi twasemereye. Ejo
abasirikare ba leta n'abapolisi ntibapfe ku bwinshi kandi twasemereye. Ejo abo bariko baragwana ntibapfe ku bwinshi kandi twasemereye, kuko abo bose igihugu c'Uburundi kirabakeneye. N'abana b'igihugu, n'abavukanyi, n'inshuti, n'ababanyi, n'abagenzi. Rero hamwe Imana yomfasha mugatahura iki cigwa mukabinkundira, tuzovuga utako kadawa kugira ngo dukize igihugu kitaramererwa nabi. Je nifuza ko tugira Lutte biologique. Izo mbeba zamaze ivy'abanyagihugu zibireke, hanyuma abo bazigwanya bagomba kuzica babireke. Haba akantu gatuma ivyo vyose bigenda neza, ata amaraso asesetse ku mpande zose. Aka kadawa niko bakezaga yemwe. Mwumva twokoresha Lutte physique canke twokoresha Lutte biologique? Uvuze yuko twokoresha Lutte biologique, uzoba uvuze yuko twokoresha akagasabiko, akadawa. Uvuze yuko twokoresha Lutte physique, uzoba uvuze uti ntihaba urusase, upfapfe, ukirakire, hagombe hasigara umwe. Sinzi ivyiyumviro vyanyu, ariko nibaza yuko icigwa mwagitahuye. Imana nibahezagire cane. Reka twibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Uburundi n'umuvyeyi wa twese turabusangiye, nta nyagupfa nta nyagukira, twese tubufiseko uburenganzira. Imana idufashe kububamwo twese, tubwubake kibe igihugu kidasanzwe, igihugu c'amata n'ubuki.